birashoboka ko nawe wowe uri umwe muri benshi cyane batazi ko bino biyo duhora tubona hariho hose, bino biyo twubakisha amagorofa, ibi biyo dushira ku madirisha y'inzu, aya macupa badutekereramye inzoga canke imiti, ndetse n'amaekra y'amatelefone ndetse n'amamashini dukoresha buri munsi, amarenze y'amakamera. Ibi ni bake cyane babizi ko ibi bikorwa mu musenyi duhora duca ko buri munsi. Mu myaka y'1993 mu Burundi higeze kuba hari uruganda rwahingura ibiyo n'amacupa rwitwa Vehundi, rwari rukomeye cyane, rwari rwarubatswe na leta y'Abagaza yarayoboye. Ubwo ruganda rwakoresha umusenyi wava muri Tanganyika. Uyu munsi rero munyemerere turabire hamwe ingene ibiyo n'amacupa bikorwa hakoreshejwe umusenyi twese tuzi. We gusa ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Jeho ico nsabwa no kukubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva handi, we gusa negabira ngico nkwibwirira, nyuma twisange tuzi ibyo benshi batazi. Prosper ntuma mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa, ndanaguha ikaze. Mu mwaka wa 2022 ishiramwe mpuzamakungu ryawo ni ryasohoye raporo yerekana ko isi iri kirinjira mu bihe byo gukenera umusenyi cyane kandi kugiye kubura. Iyi raporo oni yasohoye yatangaje abantu benshi cyane kubera ko umusenyi ari kimwe mu bintu biboneka cyane ahariho hose ku isi. Ushobora kuwusanga ahariho hose mu biyaga, mu nzuzi, gushika mu bugaragwa bw'umwaganya atamazi bukigira. Rero niho ushobora kwibaza ati gute umusenyi ushobora guhera kandi uri ahantu hose ku isi. Nkuko bitangazwa kenshi umusenyi nico kintu ca mbere gikoreshwa cyane ngaha ku isi kuruta ibindi bintu byose. Buri mwaka hakoreshwa toni zigera ku miliyari 50 z'umusenyi ujanwa gukoreshwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabeto, ibiyo canke ibirahuri. Dukoresha umusenyi mu gusiga amarangi, mu gukora uburoso bw'amenyo, mu gukora ibiyo by'imodoka ndetse no gukora ivyo bita silicone chips, hamwe n'ibindi byinshi cyane tudashobora kubaho tudafise mu buzima bwa none. Umusenyi rero ushobora kuba wera, wirabura, utukura, usa na pink, orange canke ugasa na gris. Hari kandi ubwoko burenga 200 bw'umusenyi ariko ukunda gukoreshwa cyane n'uwo bita silica. Silica rero ukoreshwa mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, mu gukora ibiyo canke amacupa, ariko ntibisigura ko n'ujya musenyi usanzwe batawukoresha. Kugira ngo rero baronke uwo musenyi bita ngo ni silica, bakoresha ibibombe biremereye cyane bimena imisozi kugira ngo baronke amabuye bita sandstone arimo silica. Ayo mabuye rero avuye mu iyo misozi acajanwa n'ibikamyo binini binini akajanwa aho bayasyera akavamwe umusenyi usanzwe. Mu gice cya mbere rero bayashira mu mashini yitwa McLaren jo crusher iba bujanjagure y'amabuye arimo silica, agacika utubuye duto duto cyane ku buryo tuba tungana na santimetero 2. Duca tubandanya mu yindi mashini iza gusya twatubuye tugacika umusenyi bayita impact crusher, kugeza kuri imashini rero y'amabuye aba maze guhinduka umusenyi usanzwe. Rero uwo musenyi ntihabaragira kukoreshwa kubera ko ucubandanya mu yindi mashini igenewe kuwoza canke kuwuronga kugira ngo imicafu n'ibindi bintu biri muri wa musenyi bivemo, kubera ko hakenewe umusenyi gusa atakindi kintu na kimwe civanzemo. Nyirishirahamwe ryitwa CDA Group rirakomeye cyane mu bijanye no gukora ibivuye mu musenyi. Uru ruganda rufise ubushobozi bwo gutunganya umusenyi ungana n'amatoni 220 wo gukora ibiyo kwisa himwe yonyene. Byose bihera ku makamyo azanye wa musenyi waskewe n'imashini, agashigwa mu gice ca mbere c'imashini ijejwe kuwurungika iwujanye aho bawogereza canke bawurongera wash plant. Mbere na mbere babanza kushira ku kantu bita ngo ni mesh, two kwita ko ari nk'akayunguruzo gatuma ibibuye binini binini bisigara hejuru. Umusenyi ukabandanya kubera ko ako kayungiro kaguma kajugumira bituma umusenyi ubandanya. Rero wa musenyi baca bawushira mu yindi mashini bita attrition cell, ikora akazi ko gukuramwo ibitari umusenyi nk'ibumba, ivu n'ibindi bakoresheje amazi. Kandi kiba gisigaye no gukuramwo utwuma dushobora konona ikiyo bakoresheje imashini yitwa magnetic separator, no kuvuga ko ari nk'isumako isigarana twuma twose tuba turi mu musenyi, hama wa musenyi ukibandaniriza urugendo. Kubera ko rero uwo musenyi baba ucanze n'amazi umeze kurya ku mutobe, bica bibandanya rero mu mashini itandukanya amazi na wa musenyi. Iyo mashini rero irimwo ibice bibiri bituma umusenyi utandukana n'amazi. Hari igice citwa hydrocyclone kigabura amazi na wa mucanga, hamwe n'igice citwa vortex finder gifise akazi ko gusohora amazi aciye munsi, umusenyi nawo ugaca hejuru. Yamazi rero acabandanya mu kindi gice citwa aquacycle thickener kibika amazi agera ku 90% byakoreshejwe mu urwo rugendo rwose. Ivyo bikorwa byose rero bituma haboneka umusenyi usukuye neza ushobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubuhinga bitandukanye, harimo no gukora ibiyo n'amacupa ndetse n'ibindi bitandukanye. Kubera ko rero mu gupima umusenyi bakoresha igipimo bita mesh, no kuvuga ko ukuntu intete z'umusenyi ziba zingana mu bunini. Umusenyi rero bakunze gukoresha no ufise igipimo ca mesh zingana na 30 gushika kwijana. Uwonewe rero baca bakoresha muri bya bikorwa byo guhingura ibiyo n'amacupa. Ubundi musenyi rero uri hejuru yo ngaho canke uri munsi baca bukoresha ibindi bikorwa.
Twinjiye rero mu gikorwa ry'ibiyo hari ubwoko bubiri babikoramwo, hari ubwitwa float glass hakaba n'ivyitwa glass blowing. Float glass rero ni birya biyo dusanzwe tuzi bashira ku madirisha no ku mazu, ariko biba byaciye mu mashini kugira birambuke. Kuri glass blowing ho bakora amacupa, amasahani n'ibindi bimeze nk'ivyo, ariko mbere na mbere yuko ivyo bikorwa babanza kuzana ya matoni y'umusenyi mwinshi cyane, baba bawutunganije neza bakawushira mu gice cyitwa batch house, aho bavangira n'ibindi bikoresho nka soda n'icitwa lime hamwe n'ivyitwa aluminium. Icitwa soda rero gituma ibiyo biguma ku bushuhe buri hasi, lime nayo igatuma ikiyo kigira stability, aluminium nayo rero icituma ikiyo gikomera. Nyuma baca babivanga. Hari kandi n'ubundi buryo bakoresha mu gukora ibiyo bakoresheje ibindi biyo vyamenaguritse bakavyongeramwo, bigatuma bakenera ibindi bikoresho bikeya cyane ugereranije naho bakoresha ivyo bindi bikoresho. Nyuma rero yo kubivanga ivyo bintu byose, wa musenyi baca bawushira mu ifuru ifise ubushuhe bwinshi cyane ku rugero ruri hejuru cyane, kubera ko ubwo bushuhe buba bupima Fahrenheit degree 3000 zose. Wa musenyi rero wamaze kushika muri ya furu bitwara amasaha 36 kugira ngo wa musenyi ushonge umere nka kurya kubuyi. Ayo masaha rero aheze wa musenyi uba wamaze kuba nk'ubuyi, kubera ko ubushuhe buba buri hejuru cyane. Nyuma rero wa mushonge w'umusenyi baca bawukurayo bakawurambika ku mashini, ariko hejuru haba hari amazi arimo tin, nayo akagira ubushuhe bwa Fahrenheit degree. Ariko rero ivyo bikorwa n'imashini, ico gice baca bacita tin bath. Ubwo rugendo rwose rero ruba ruriko rucungwa n'abatekinisiye bari muri control room baraba uburemere, ubwiza ndetse n'uburebure bw'ibiyo. Nyuma rero ibiyo bica bicishwa mu zindi mashini nk'iyitwa annealing rail, ni tano ndende cyane aho ibiyo bigabanirizwa ubushuhe buhoro buhoro. Ibiyo rero bica bicishwa mu mashini y'amazi akanye cyane kugira ngo babihe forme bashaka. Birabandanya bikagera aho babikata, ariko ivyo byose biba indani hari za kamera zicunga ko atakintu na kimwe cononekara, kubera ko haba hariyo na za laser zerekana ibitagenda neza. Haba hariyo kandi n'aba engineer bagenda barabikurikirana. Ivyo biheze rero bya biyo baca babipakira bakabijana ku masoko bakabigurisha. Hari rero ubundi buryo bakoramwe amacupa nk'ay'inzoga yo gushiramwe imiti, canke ayo bashiramwe amaparfait, ibirahure byo kunweramwe amazi, canke ibindi bimeze uko nyene, baca bavyita glass blowing. Nkuko kandi twagiye tubibona kuri birya biyo bibase ku macupa, naho nyene babaza gufata wa musenyi watunganijwe neza bakawuvanga na soda, lime ndetse na aluminium, baca bawushira muri ya furu, hama wa musenyi ugahinduka umushonge. Uwo mushonge rero uzuva muri ya furu uca mu nzira yitwa feeders ukaja mu foroma, haba hari n'icuma kiza kirawukata. Iyo foroma rero bayita blank mode, no kuvuga ko rero wa mushonge umaze kuja muri ya foroma baca bawupoma n'umwuka kugira ngo gipanuke gitore forme nkuko bayishaka. Iyo forme gitoye rero niyo baca bita Parison. Nyuma rero baca bashiramwe umwuka wa nyuma kugira ngo baronke ishusho bipfuza. Nk'amacupa rero y'umunwa muto, ay'inzoga n'aya parfait nuko bayakora. Kubikoresho nabyo bifise umunwa munini nk'amasahani n'ibindi bikoresho nk'ivyo nyene bakoresha uburyo bwitwa press and blow, aho bakoresha iforma nk'ibisanzwe nyuma bagapanura n'umwuka kugira ngo gifate ishusho bipfuza. Ubwo kandi ntibabihereye ngaho ko baca bafata ya macupa akagenda araca mu mashini, ari nako bagenda babiturira kugira ngo ntibimeneke kandi bikomere. Ku gice gikurikira rero baca baza bararaba ko atacononekaye, nk'ivyo usanga ari binini canke bito bakabikuramwo bakabisubiramwo. Nyuma rero baca babipakira bakabijana kuba bibasavye. Izi nganda rero zikora ibiyo n'amacupa zinjiriza miliyari nyinshi cyane zigera ku 38 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka. Byumvikana neza ko ari inganda zikomeye cyane ku isi, kandi gukoresha ibiyo n'amacupa biriko biriyongera cyane ngaha ku isi. Ariko kandi hari n'izindi nganda zikora udukoresho duto cyane gose, ariko twinjiza ayagera ku miliyari 8 y'amadolari y'amanyamerika buri mwaka. Utwo dukoresho rero tudufasha kubika kahise kacu, tukanakoreshwa mu bikoresho kuva kuri telefone, imashini nyabwonko ndetse n'amakamera asanzwe afata amafoto. Ni tujya tuyo tubona ku makamera yacu, ariko tujya two turatadukanye n'ibindi biyo twabonye haruguru, batwita lens. Ni nk'imboni ya kamera, nitwo dufata urumuri rukaja muri sensa ya kamera, nitwo tugena ishusho ukwizisa neza canke ukwizingana. Mu bisanzwe hari ubwoko bubiri bwa lens za kamera. Lens ya mbere bayita prime lens ndetse na zoom lens. Prime lens rero niyo igena uko ifoto izingana nuko izisa, mu gihe zoom lens yo ifasha mu gufotora ibintu biri kure cyane canke ibintu biri hafi. Kamera zacu rero zose zirimwo izo lens z'ubwo bwoko bubiri. Lens rero zituma ifoto iza imeze neza. Izo lens kandi barazegeranya ari nyinshi bakazishira muri kamera, ariko rero ivyo biragoye cyane, sinka kurya twabonye bakora ibiyo n'amacupa.
batangura batunganye neza ikiyo bita strap optic kiba gitandukanye cyane na bya bindi twabona kubera ko iki gitegerezwa kuba gifise isuku ridasanzwe. Iyo strap rero babanza kuzikata neza cyane ku gipimo bashaka, baca bacita glass plug. Ico bakoze cyose kuri izo lens baguma bagisukura kugira ngo ntihaje ko n'uducafu na dukeye. Umwanya ari wo wose baguma badusukura kugira ngo ntihaje kuducafu. Munyemere mu kiganiro gikurikira tuze kurabira hamwe ingene izi lens za kamera ndetse nizija muri telescope canke microscope ingene zikora hakoreshejwe umusenyi. Ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagera subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Nk'ibisanzwe yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko ariko nitwa ciao ciao.